Muri rusangi ubutumwa bwari muri ico kiganiro canke ico cigwa bwari ubutumwa novuga bubiri. Ibintu biranga indongozi y'intungane, icambere nuko ari umuntu aha agaciro abantu bose, agerageza kubona ivyiza biri mu bantu, hanyuma ntihagire abantu yumva ko atakibanza bafise imbere yiwe, canke yumva ko bari hasi cane, akumva ko mu buzima bwiwe ahari ku neza y'abantu bose. Hanyuma ubutumwa bwagira kabiri nuko indongozi y'intungane n'indongozi ikorera ivyiza abantu bose itavangura, vyaba ivyiza bifatiye ku kazi iyo ndongozi bijejwe, kuvuga gutunganiriza abajejwe, canke ivyiza akorera abantu muri rusange mu buzima bwa misi yose, akaba umuntu ahari arangwa n'ineza, agerageza gukora ivyiza ashoboye kugira ngo azane amahoro, azane kumererwa neza mu bantu. Muri rusangi ni ivyo bintu bibiri vyari bigize ubutumwa nashikirije indongozi zari zikoraniye hamwe uyu musi. Ni vyiza ko indongozi yama yitaho gukora neza ivyijejwe, ntibishikaho abayikurira biyumvira kuyisubiriza, kuko mu bisanzwe barinze bakwizigira nuko baba bakubonamwo ubwo bushobozi. Ni vyiza ko rero umuntu akora neza agashimwa, ahubwo bishitse agakurwa muri ayo mabanga akaba ari vya bindi vyo kongerwa amabanga, ntibibe ivyo gusubizwa hasi. Mu bisanzwe iyo indongozi ikuwe mu mabanga hariho igihe bishika kubera biba bikenewe ko ijanwa mu yandi mabanga, ugasanga arateye imbere nta kosa yakoze canke nta bintu atatunganije neza, kuri abo no kubatera intege. Ariko bishitse indongozi igakurwa mu mabanga kuko itaranguye neza amabanga yari yijejwe, akagohe kuba bahasigaye nuko bo kwitwararika gukora neza ivyo bajejwe, kuko buriya indongozi yose ibifise abayikurira. Iyo rero batariko baranezerezwa n'ingene iyo ndongozi iriko irakora, barashika igihe bakabona ko uyu muntu kumbure bomukuraho bakazana uwundi yoshobora